Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ICTV himbonesha kuri bimwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino amakuru tuba twatorokanije mu masoko yacu atandukanye ndetse n'ibindi bavyagiye biratangazwa yobaye vyavuzwe mu binyamakuru ndetse n'ibigaruko ko ku mbuga ngurukana bumenyi. Turiko turabashikiriza ya nkuru nyene yibura rya General Guillaume Bunyoni ariko abategetsi ndetse n'abajejwe ibohero ry'Igitega akaba ataco bavuga kuba General Guillaume Bunyoni atabarizwa mu ibohero ry'Igitega. Havuzwe amakuru ko Guillaume Bunyoni yoba yatorotse ibohero ariko nanone andi makuru akemeza ko General Guillaume Bunyoni aremvye cane. Guillaume Bunyoni yoba yarasinzikarijwe ubuzima. Ese ibintu biriko biraba mu ibohero rya Gitega vyo bari ibiki? Abo mu muryango wa Guillaume Bunyoni baramutabariza, barafise ubwoba kuba bashobora kuba yarishwe canke se akaba batazi iyo yajanywe. Muri ano makuru turaza kubaha hamwe mu makuru twamaze kumenya kubirabana na Guillaume Bunyoni, ariko abatari bake bakaba basaba ko Bunyoni yo kwerekanwa nimba kiri mu gihugu canke nimba yaratorotse igihugu navyo nyene bikamenyekana. Namakuru arabana n'umutekano n'ivya politike n'ubutungane turaza kubigaruka ko. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe bayitarafyonda ko ukoresha kano karyo gafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. General Guillaume Bunyoni yagirizwa ivyaha bikomeye, harimo ivyaha vyo gusuzugura umukuru w'igihugu, hakaba harimwo ivyaha vyo gukoresha canke se ivyaha vyo gutunga ibigwanisho atarekuriwe. Ariko ivyo ni bimwe mu vyaha bivugwa n'ubutegetsi. Hari ibindi vyaha bikomeye cane bitavugwa vyoba birimwo kuba yarashatse gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Ivyo vyaha rero bikaba bidashigwa ahabona, vyinshi muri vyo bikaba bifatiye ngo kukuba hari akadwi gakorana na General Guillaume Bunyoni kare kateguye gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Hakavugwa inkuru zirabana n'ukuntu ngo uyu mujenerale yoba yarabitse ibigwanisho mu nzu ziwe, ariko nanone ngo akaba yariko aranashinga ikiroberi. Ndakwibutse amakuru atandukanye yagiye aravugwa ngo kukuntu General Guillaume Bunyoni yoba yari yatanguye kwiyegereza bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, mbere harimwo n'abahunze intoreka zatewe n'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza yari yihagiye kidakurikije amategeko, aho nyanza ibwirizwa shingiro intoreka z'umwaka 2015. Bikavugwa ko bamwe mu bahunze yari yatanguye kuvugana nabo mu kwankisha abanyagihugu leta iriho, ndetse ngo akaba yari yatanguye no gukora ibishoboka vyose kugira abo bahunze bamufashe kuvanaho Perezida Ndayishimiye. Ariko nanone ngabo baramuteye utwatsi, bamubwira ko vy'ukuri ivyo bidashoboka kuko bangaye kubera we, kandi no mu babiciye ababo wari kwisonga yari General Guillaume Bunyoni. Abo bakanababazwa no kuba General Bunyoni adakurikiranwa kuri ivyo vyaha vyo gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu, guhohotera abarundi ndetse no kubica, ahubwo akaba ariko abazwa ivy'indyane ndetse no gusharikana kuri hagati y'ibihangange mu butegetsi muri CNDD FDD. Benshi baravye ubuzima Guillaume Bunyoni yarabayeho, kuryama ku nzahabu, akanya ku nzahabu. General Guillaume Bunyoni inzu zakataraboneka afise mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu yindi mihingo itandukanye y'igihugu. General Bunyoni ubuzima buzimvye yarabayemwo atasiba no kwerekana cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko araha imiduga izimvye abana biwe ku anniversaire yabo. Mbere yari yaramaze no kugurura ikirimba ciwe cubatse muri Nyenga Busoro. Vyinshi cane vyagiye biravugwa kuri uyo
General Alain Guillaume Bunyoni vyagiye bivugwa ko yari umuntu adasanzwe, ariko abantu baravye ibiriko biramushikira babona ko isi idasakaye, kubona Bunyoni ari we ariko arakorerwa ibintu nk'ibi. Ariko nanone ngo arafise abantu bamushigikiye, abantu benshi bamushigikiye mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, mbere ngo ubwo butegetsi burimwo ukutumvikana gukomeye kandi kunateye ubwoba ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kurwa, ndetse ngo ibintu bishobora kunyuka mu bihangange vya CNDD FDD, kuko ifungwa rya Bunyoni ryarateje ikibazo gikomeye n'agacerere kari mu bihangange biri ku butegetsi karateye ubwoba, kuko ntawuzi iryo bagona, ntawuzi ivyo bariko barategura. Ivyo gucikisha General Alain Guillaume Bunyoni nk'uko bakishishije wari umukuru w'umugambwe CNDD FDD Hussein Rajab, ndetse ingwara Alain Guillaume Bunyoni yoba agwaye, ibintu rero bikaba vyahinduye isura kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Benshi bakibaza mbega umuryango wiwe uroye kubaho gute. Ku munsi w'igenekerezo rya 24 Myandagaro ni inkuru zazindutse ziravugwa cane, inkuru ijanye n'ihagarikwa ry'amakonte yose ya General Alain Guillaume Bunyoni ari mu Burundi, nkuko biri mu nzandiko zaherutse kuja ahabona kwa 22 Myandagaro 2023 be no kwa 14 Myandagaro 2023 kwa amakonte yose ya General Alain Guillaume Bunyoni. Dieudonné Murengerantwari n'umuyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu yibukije ko amabanki ndetse n'amamicrofinance hamwe n'amazu yose yo kubika no kubikura amafaranga ko boshira mu ngiro ivyavuzwe muri izo nzandiko ko atosubira gutanga amahera canke se kuri ayo makonti ya General Alain Guillaume Bunyoni. Tukaba twamenya ko iyo ngingo nyamukuru yatumye hibutswa ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo, kuko ari yijanye n'amatohoza arimwo akogwa kubijanye n'ivya Bunyoni canke se n'ivyaha Bunyoni yagirizwa. Ibintu bibandanya kumera nabi cane. Mbega Bunyoni biragenda gute kuri Bunyoni be no ku muryango wiwe? Umuryango wiwe ubayeho gute? Ivyo rero bije vyunyugwa no kuba Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba yabuze mwibohero ry'Igitega, ariko abo mu muryango we bakaba basaba ko bomenya amakuru y'uwabo. Aramwe mu masoko avuga ko Alain Guillaume Bunyoni aremvye cane, kuko yarasanzwe afise ingwara itamworoheye, bikavugwa ko yakuye mwibohero agiye kuvuzwa, ariko abategetsi n'abajejwe ibohero bari mu gacerere. Hariko havugwa vyinshi cane ngo n'uruyeri no kugira Alain Guillaume Bunyoni bamutorokeshe ibohero, babandanye kubesha ko yagiye kuvugwa. Ariko nanone abashigikiye Alain Guillaume Bunyoni barahiye bararengwa ko umwaka w'ibihumbi 2027 utazoshika Alain Guillaume Bunyoni akiri mu mvuto, bariko baraca ku biti no ku mabuye ngo barekuze Alain Guillaume Bunyoni. Amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2025 ashobora kubamwo ibibazo bikomeye cane mu gihe vyoshika igihugu kikirimwo akajagari nk'aka ngaka. Murazi neza ko indyane ziriko ziraba mu mugambwe seneri wa Agathon Rwasa. Izo ndyane zikaba zivugwa ko zinyegejwe inyuma n'abari ku butegetsi. Benshi rero bakaba babona ko ibintu biriko biraba ari ibintu biteye ubwoba kandi bishobora gutuma igihugu gishobora kwadukamo indyane mu gihe umutekano utagarutse mu gihugu. Mbere yuko tubandanya n'ibi vya Bunyoni, katubashikiriza nino nkuru yicaye ku masonga. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaganutse ku muhinga mukuru wa gatanu avuye muri Afrika y'Epfo, aho yari mu nama y'ibihugu bihurikiye muri BRICS, nkuko vyashikirijwe na Doriane Munezero avugira umukuru w'igihugu. Ngo muri iyo nama umukuru w'igihugu c'u Burundi yarafashe ijambo, aho yasavye ko ibihugu biteye imbere vyofasha ibikiri mu nzira y'amajambere na cane mu bijanye n'inyubako rusangi. Umukuru w'igihugu akavuga kandi ko umukuru w'igihugu yabonanye n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres, ngo akaba yarakeje umukuru w'igihugu ku kuntu yitaho ivyo kugarukana amahoro mu karere, aca aramwemerera ko azofasha kugira ifumbire Uburusiya bwemereye Uburundi izoshike atangorane. Ariko ibi vyo
gushima umukuru w'igihugu ko afasha kugarukana amahoro mu karere, benshi bakabibona nk'aho ataco bifasha mu gihe ubwiwe atarafata ingingo zo guhuza abarundi ngo abashire hamwe, ahubwo igihugu kikaba kibandanya gucikamwo imigwi impande zitandukanye. Abarundi indiri barahunze igihugu bari mu mahanga. Kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye ntaco arakora kugira asubiza abarundi hamwe bangajwe n'intwaro ya CNDD-FDD, gutyo rero ngo biragoye ko igihugu c'u Burundi cotera imbere mu gihe abarundi batari hamwe. Benshi rero bavuga ko Perezida Ndayishimiye ico yokora kandi cofasha ubutegetsi bwiwe no gushira hamwe abarundi, ariko abandi nabo bakabona ko bitamworohera mu gihe nabo bari kumwe mu butegetsi nyene ibintu bibandanya kuyangara. Murazi inkuru zavuzwe kuri we n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo ngo gusharikana ndetse no guhangana kurakomeye hagati yabo. Ivyabo nyoni ntibirahera. Perezida Ndayishimiye ari mu kibazo gikomeye gihanze abarundi cuko mu gihugu atagitoro gihari, mu gihugu inzara izura inzara, mu gihugu ca mbere kw'isi gikenye, igihugu gifise ingorane z'ubutunzi. Ivyo byose mu myaka umukuru w'igihugu amaze arongoye igihugu, ivyo bibazo byose vyarongerekanye. Benshi rero ntibatahura ukuntu igihugu c'u Burundi kigiye kubaho mu gihe abategetsi batarondera umuti w'ibibazo bihanze abarundi, ahubwo indyane zibandanya kwibonekeza mu bihangange. Ivyo byose bikabona ko biza vyunyura ibintu mu gihugu c'u Burundi. Twigarukire ku nkuru irabana na General Alenguiyome Bunyoni. Mu masoko yacu amakuru baduhaye, umwe yagize ati: ndabaramukije mahoro, je ndakurikira amakuru mudushikiriza, ariko inyuma y'ivyo mwatangaje twamenye ko vy'ukuri umuryango wa Alenguiyome Bunyoni utewe ubwoba n'amakuru yavuzwe ku wabo ko yoba yabuzwe irengero. Kuri ubu biracari igipfungu. Bunyoni ashobora kuba aremvye nk'uko bivurwa, ariko nanone ikibabaje ntawe mu muryango arekuriwe kumenya amakuru yiwe, bibandanya kunyegezwa. None abiwabo bomenya bamufasha gute mu gihe batabwirwa amakuru y'uwabo? N'abahora barekuriwe kumubona ntabwo bakivyemerewe. Bunyoni yoba yatorotse canke agwaye nk'uko bivugwa, ariko ico twababwira nuko ibiriko birabera aho Bunyoni apfungiye vyagize ikinyegezwa. Ico twabonye na abapolisi n'abasirikare bongerejwe kw'ibohero ry'Igitega. Ntituzi vyabaye, na twebwe turajumariwe, bibandanya kunyegezwa. Amakuru adushikira nuko ngo hariko harakogwa ibishoboka vyose kugira banyegeze ibiriko biraba. Na twebwe ubwacu turafise ubwoba, gusa ico dusaba nuko abategetsi bova mu gacerere bakatubwira iyo General Bunyoni ari. Nimba yahunze bamenyesha abarundi babimenye, nimba yatorotse ivyo navyo dutegerezwa kubimenya. Bunyoni ni umuntu akomeye, si umuntu yogira ibibazo nk'ivyo canke ngo abure bibandanye kunyegezwa. Ndabibutse ivyabaye ku rupfu rwa Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu yarapfuye, babitumenyesha hashize iminsi 3. None ibi vya Bunyoni ko batabitangaza, baragira bandanye gukwiragizwa ibihuha, kandi iyo abategetsi batavuye mu gacerere arakwiragira ibihuha bitandukanye. Nico gituma dusaba ko ubutegetsi bwogira ico buvuze kwibura rya General Alenguiyome Bunyoni, canke bukavuga iyo bwamushize, hagutuma umwe wese yivugira ivyo yirondereye, canke se n'ibihuha bikabandanya kongerekana. Tutarabona umuco uvuye mu bajejwe mu nzego z'igihugu, ntabwo turemera ko ivyo bivugwa ari vyo, ariko nanone biraduteye amakenga. Iryo ni isoko rimwe rivuga kuri iyo nkuru. Abandi batubwiye ko Igitega umutekano wongerejwe cane, ariko batazi ibiriko birahabera. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Alenguiyome Bunyoni yari yarungurujwe avanywe mw'ibohero ry'Ingozi ajyanwa mw'ibohero ry'Igitega. Bamwe biyumvira ko yoba agiye kubaho mu buzima bwisununuye uravye naho yari apfungiwe Ingozi, ariko nanone abandi bakabona ko ku
kumujana Ingozi, ari ukugira kumujana Igitega, ko ari ukugira bazomwicisha intuntu yicwe n'agahinda, kuko aho apfungiwe ari ahantu hababaje cane kandi ari ahantu hateye ubwoba, kuko atawurekuriwe kubonana na General Alain Guillaume Bunyoni. Vyinshi rero kubirabana n'ayo makuru nk'uko twabibabwiye, buri munota ku yundi turabandanya kubashikiriza mwene ano makuru. Amakuru ari buze kugenda agaruka kuri iyo ngingo, wewe urafyonda kuri subscribe kugira dushize ko inkuru iraje gushikira mu bambere. Mu kanya ndaza mbaha ido nido ku zindi nkuru zirabana n'ivyo nyene, uko tubandanya kuzegeranya niko mubandanya kumenya bishasha. Ivyo byose rero bikagushikira mu gihe wafyonze kuri subscribe. Ibi byose rero akaba ari ibiba biriko biravugwa mu binyamakuru ndetse niba vyagiye biragarukwako. Ngibiriko biraba mu Burundi ni ibintu bihambaye abantu batokinisha. Kubaho ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ariko arahigwa nkuko ariko arahigwa muri ati muhira bagasaka bamwe mu baofisiye bo mu gipolisi no mu iperereza, nabo bakaba bariko bagirwa ko amatohoza berekana ko hari ikibazo gihambaye kiri mu Burundi. Ico kibazo naco kikaba kije ciyongera ku bindi bibazo bisanzwe biriho kandi bitazotorerwa inyishu mu gihe leta itazoba yemeye ngo iganire n'abarundi bose ingene ibibazo biri mu Burundi vyotorerwa inyishu. Ikindi twokwibutsa leta nuko iyo hari umuntu akurikiranwa ku vyo yakoze, umuryango wiwe udakwiye kuburabuzwa nk'uko biriko birakorerwa umuryango wa General Alain Guillaume Bunyoni. Bakwiye rero kugumana uburenganzira n'iteka vyabo, kuko sibo bariko hakurikiranwa uwitwa ko afise ico apfa n'iyo leta. Ivyo bikaba bivurwa na Innocent Muhozi arongoye imboneshakure Tele Renaissance.